Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu muhuza TV. Numwe tuye ko bageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzakugarukana ni kuyashamikiye ku gisata ca politique. Tuza kuraba ko biriko biraba mu mugambwe seneri ibintu vyatanguye gufata umurindi ukomeye ku mpande zibiri zitumvikana harimwo uruhande rwa NESTOR GIRUKWISHAKA ndetse n'uruhande rw'umushinga amateka honorable Agathon Rwasa. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko ngo Agathon Rwasa yoba yaranse gusubiriza gutanga ibikoresho vy'umugambwe abihereza NESTOR GIRUKWISHAKA. Tubibutse ko kandi imbere hirya yejo Agathon Rwasa yavuze ko atakamaro gahari ko kwitura sentare z'u Burundi mu matati ya politike n'urubanza rw'itongo rubananira guca. Umukuru w'umugambwe seneri uriho kuri ubu bamwe batemera abandi bakemera NESTOR GIRUKWISHAKA yatanze ikiganiro kubamenyesha makuru aho yamenyeshije ko uyu yahoze arongoye umugambwe seneri kandi bamwe bafata ko ari nawe kirongoye umugambwe seneri honorable Agathon Rwasa yanse kubisikanya n'uyu yamukoreye mu ngata. Umugambwe wahavuye witura umukuru w'igisagara kugira ngo bashobore gusuzuma no kwinjira ingoro y'umugambwe seneri ku Mutanga Nord. Akaba yaramenyeshije ko ibikorwa vy'umugambwe seneri ku ngoro nkuru ngo bitanguye mu gihe Agathon Rwasa we yanse ko habaho ibisikanya mu mabanga yo gutwara uyu mugambwe. NESTOR GIRUKWISHAKA nkuko twababwiye Agathon Rwasa we yavuze ko sentare zo mu Burundi zitoca uru rubanza rwa politike mu gihe na sentare z'amatongo zabananiye. NESTOR GIRUKWISHAKA kandi akabasaba Agathon Rwasa avuga ko yahoze arongoye umugambwe seneri ngo gusubiza ibikoresho vy'umugambwe ku neza. Hamwe Agathon Rwasa NESTOR GIRUKWISHAKA akamwagiriza ko hari ibikoresho bimwe vy'umugambwe vyazimiye ngo kandi atabisubije ashobora gukurikiranwa n'ubutungane. Ibi kandi yabishikirije ku munsi wejo mu gihe bariko barinjira ingoro nkuru y'umugambwe seneri ku Mutanga Nord babifashijwemwo n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Ibi rero biri mu vyateye benshi yo ba mu banyagihugu bato abahana na gateka kazina mu ndetse n'abakurikiranira hafi vya politike bibaza ingene mu mwaka uheze ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ubwabwo aribwo bwatanze itegeko ko kwinjira mu ngoro nkuru y'umugambwe seneri bitemewe hagashirwa ndetse n'igifyo c'abapolisi bacungera iyo ngoro kugira ngo hatagira umunywanyi n'umwe wasenera hirahira kwinjira muri iyo ngoro. Ku munsi w'ejo rero nibwo ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwahaye imfunguruzo NESTOR GIRUKWISHAKA ngo atangure amabanga yiwe muri uwo mugambwe nk'urongoye. NESTOR GIRUKWISHAKA ati twarandikiye uwahora arongoye umugambwe seneri Agathon Rwasa koza gushikiriza iyi ngoro ku mugaragaro ariko aranka kutwishura. Twavuye twitura ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura kugira badutunganirize ngo rero uyu munsi mukuru w'igisagara ca Bujumbura duhaye abaza kwinjira ingoro ku mugaragaro. Twaje rero kugira dutanguze icese ibikorwa vyari vyarazingamitswe n'uburongozi bwahahora tubitanguze ku mugaragaro. Uyu arongoye umugambwe seneri NESTOR GIRUKWISHAKA kamenyesha ko basanze inyubako yarabaye umusaka n'ibikoresho bitari bike vy'umugambwe vyarazimiye. Agira ati twasanze ibikoresho twari twiteze ko biriho atabiriho intebe amamashini nyabwonko imiduga hamwe n'ibikoresho vy'umuziki ivyo vyose nta na kimwe twabonye tukaba twasanze inzu ari umusaka ngo rero tugiye kwihutira ko bazuwahora arongoye umugambwe ibikoresho iyo vyaroye hamwe no kugira urutonde rw'inyankamugayo zose zifungiwe ivya politike. NESTOR GIRUKWISHAKA tubibutse ko yatowe n'ikoraniro kaminuza ryabaye kugenekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka. Ibi bikaba biruko mu gihe Agathon Rwasa wewe avuga ko n'ubundi ari we akirongoye umugambwe seneri na benshi kandi bakaba banashikiriza ko Agathon Rwasa ari we arongoye umugambwe seneri. Ni mu gihe kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri uruhande ruyoboka Agathon Rwasa yamirije ingingo y'umushikiranganje Martin Teretse yemeza ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri Ingozi. We akaba amenyesha ko ibi vyavuye mu ikoraniro kaminuza ari inkinamico. Uyu nta wundi nkuko mubizi n'umushinga amateka Simoni Ibizimungu akaba ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe seneri.
ati itangazo ry'umugambwe seneri kubimenyesha makuru niko vyanditswe. Twikugerekerezo ya 18 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umugambwe seneri waronse amakuru avuga ko umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yemeje ivyavuye mw'inkinamico ngo n'ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi kwigenekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Umugambwe seneri uriyamirije wivuye inyuma ubugira kandi iryo koraniro nkinamico ry'Ingozi n'ivyarivuyemwo. Uriyamirije kandi ico cemezo c'umushikiranganje kubera ko iryo koraniro ryahonyanza amategeko agenga igihugu, imigambwe be n'ayagenga umugambwe seneri. Umugambwe seneri uramenyesheje ko ico cemezo c'umushikiranganje kiraba abitavye gusa iryo koraniro nkinamico kitaraba namba inyankamugayo. Umugambwe seneri urahamagariye abarundi n'amakungu gukurikiranira bugufi ibiriko biraba ngaha mu Burundi na cane ibiraba ihonyangwa ry'amategeko, ubwigenge n'uburenganzira mu vya politike hamwe na demokrasi. Umugambwe seneri kandi urahamagariye inyankamugayo zose kwirinda ico cose bobwirwa n'umuntu wundi atari indongozi bazi kandi basangiye ibikorwa kuva kera. Ica kabiri kuguma batekanye kandi bakomeza ubumwe bagamye bubaranga kuva umugambwe winjiye muri ibi bibazo. Ica gatatu kuja ku bikorwa vyabo vya misi yose kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu miryango. Ivyo bikaba vyaratangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri umushinga amateka Simoni Bizimungu, hakaba hari kwigenekerezo ya 20 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko n'ubundi kuri ibibazo biriko biraba mu mugambwe seneri abavyinyegeje inyuma benshi bashira ku ruhembe umugambwe CNDD FDD kariwo ushaka kuburabuza umushinga amateka honorable Agathon Rwasa kugira ngo atazokwitoreza mu bibanza bitandukanye vy'amatora azoba mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko hari ukudurumbanya Rwasa. Umushikiranganje ajejwe ibibazo vy'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse niwe yabaye wa mbere mu kwemeza ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryashize ku burongozi bw'umugambwe seneri NESTOR GIRUKWISHAKA, akaba ari kugenekerezo ya 10 ntwarante guheze. Iryo koraniro rikaba ryarakuye Agathon Rwasa, indongozi y'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ariko ico GIRUKWISHAKA azindi kimwe mu mategeko ngo ni warongoye umugambwe seneri, ngarahumuriza Rwasa ko atazokwirukanwa mu mugambwe ariko ko guhera ubu ari umunywanyi asanzwe. Kubwa NESTOR GIRUKWISHAKA ngo Rwasa ntazokwigizwa inyuma n'ubwikoraniro ryamwigije inyuma y'ikibanza c'uburongozi bwa seneri. Nico dutegekanya kumukorera Rwasa ngo yarakoreye seneri, nibaza ko agoma ahabwa ikaze nk'umunywanyi asanzwe wa seneri. Gicakozwe ngo kwari uguhindura uburongozi ku rwego rwo hejuru gusa, ariko si impinduka kugira ngo Rwasa afutwe mu mugambwe. Oya, ngabishatse aracari ngaho nk'umunywanyi asanzwe w'umugambwe nk'uko twese twabaye abanywanyi b'umugambwe, kandi igihe haje cyo kugwanira kiragwanirwa gushika insinzi ibonetse. Ngo ntitugwanira kuba hejuru y'abanywanyi gusa, tugwanira ikintu kugira ngo gitsinde uba umunywanyi utabawe, bisigurwa na NESTOR GIRUKWISHAKA. Yiyamirizwa na bamwe mu begereye uruhande rwa Agathon Rwasa. Nibizeye ngo Rwasa ngo ntitwamugiriye icizere, twizeye umugambwe, twizeye umugambwe, ngo n'ubu abanywanyi baracizeye seneri, ngo ntibafise icizere ku mushasha yatowe canke uwahora arongoye umugambwe. Oya, ngo ariko NESTOR GIRUKWISHAKA abandanya. Ese Rwasa yoba arananiwe gushira mu ngiro imbono yiwe bwite? Kubwa NESTOR GIRUKWISHAKA ngo vy'ukuri ni umunyembono, ngo yari afise imbona kazoza, ariko ubu iyo mbona kazoza ntiyashoboye kuyishira mu ngiro kuko ngo ntiyashoboye gushira hamwe abanywanyi, ivyatumye bashaka guhindura uburongozi akaba ariko yemeza. Kubirabana n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 kubwa Agathon Rwasa, amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo ntashoboka seneri itarimwo, ariko umurwi mushasha siho uhagaze. Ubona ko ubu ngo si umugambwe CNDD FDD wahungabanije umugambwe wa Rwasa, ahubwo n'abagize ibiro vya politike babonye ivyo
ivyo bihaze baca baravuga bati ntitwotakaza umugambwe, ntituzoreka umugambwe ugwe mu kinogo, ngo no gukora ibishoboka byose kugira ngo unagurwe. Ngo Rwasa ntarota atezura canke ngo ashinge uwundi mugambwe. Uti ndemeza ko atari umwanya wo gutanguza iyindi migambwe. Tudufise imigambwe 35 mu Burundi muri iki gihe, ariko gende murabe urubuga rwa politike rurugaye kuri bose. Myinshi kandi muri iyo migambwe iringaho kugira ihezagire ibikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi barenganije abene gihugu. None mwumva twobandanya duhenda abanyagihugu ko turi muri demokarasi, niko yidoga. Kubwa Rwasa ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwashoboye gushira mu ngiro ivyo bwemereye abarundi, hanyuma ngo bwemere ko abarundi bahitirwamwo indongozi biciye mu matora yisanzuye arimwo umuco kandi mu buryo bwa demokarasi. Uti dusaba umuryango mpuzamakungu n'akarere guhaguruka nk'umuntu umwe kugira ngo bategetse ubutegetsi biboneka ko butera babuhonyanga amategeko, niko birangizwa na Honorable Agathon Rwasa, umushinga amateka arongoye umugambwe seneri. Ibi rero birabandanya nandi makuru turacayarondera kubirabana n'ikicuka kibi kiri mu mugambwe seneri. Gusa kuri ubu vyashitse ko hari uruhigi rukomeye cyane rw'abanywanyi ba seneri aho rwaremvye kuri ubu. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha. Nako kandi Nyanzarake iduga hariteye amakenga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bivuye ku bukene bw'igitoro. Muri komine Nyanzarake mu ntara y'Amakamba mu manuko bw'u Burundi, ibiciro vy'ivyankenerwa vyaraduze ku mwanya mutoyi. Ubwo amasoko yaho Inyanzarake ubukane bw'igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu buratanguye kugira ingaruka mbi kuri ivyo bifungurwa. Ayo masoko asigura ko litiro imwe n'igice y'amazutu igurwa 25 na 30 y'amafaranga y'amarundi ku isoko yo mu Kinywabi. Uti ubukene bw'igitoro nibwo bwatumye ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa biduga. Ikiro c'ubufu bw'ibigori cavuye ku mafaranga 2200 kija ku mafaranga 2500, mbere ku mafaranga 3000 mu bice bimwe bimwe. Icifu y'imyumbati kiva ku 2000 gisimbira ku mafaranga 2200 kuva aho ico gice cy'igihugu cibonekejemwo ubukene bw'igitoro, bisigurwa n'umwe mu banyagihugu muri komine Nyanzarake. Kubwabo banyagihugu nyene ibijanye no kwiyunguruza vyanse cyane. Uti imodokari yo kwiyunguruza muri rusange cyane mu mashiramwe ajejwe kunguruza abantu arashobora kumara iminsi 2 adakora, ibihagarika uruja n'uruza rw'abiyunguruza baca baheza izo ngendo. Ivyo kandi biranibonekeza ku makamyo yunguruza ibikoresho vyo kubaka, akaba ari kumwe umwe mu badereva asigura. Wonisyo zirabura ibitoro. Abanyagihugu bakavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro bubateye ingorane nyinshi cyane, kuko kubaho kwabo n'ubundi bitanguye kugorana. Aya nayandi rero tukiriko turondera ko umuco turaza kuyabashikiriza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza. Uzangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana iba hezagire.